batabizi hari cyo bivuga ko ikana bw'ikintu man sivyo ona kuva igitangano gitanguye kugeza tugeze isa nta kibazo none umugore wawe SAUDA ko namubonye yari yagwaye mu bitaro yaremvye akarira no kurira ntiwagiye kumuraba muta urumva amahenda kugira ikintu kimwe kandi ntuzura hariri umuntu ariko araguhanura urumva iyo ugiye gukora ikiganiro raba ugira ukoresha ikiganiro ninde urukurumva ndamubaza muri fata nimba narinde mugasho ntari mumva ni sawa turabishima Imana tatwakira mutama AKES umupfu yigendera herutse kuzuka bari bavuze ko yapfuye si je nabivuze no mukozi wawe kamani nani ni kamani nimba mwari mupfa amafaranga akoresha umwanya niwe yavuze ko yapfuye karibu mutama kuru ni sawa umunsi wikoko yambaye nk'abasude ndamuriye indero muranonga cye rero ukuze kuvuga ko atandero mbafise ariko ntaco reka tubanze twakira umujama twidondoro ntatwidondora muramuzi no muririmbyi aririmba indimo nyinshi ntumbaze reka twakira uya twidondore braza gute we ni mbere nkubonye ariko ndibaza barakuzi urashobora kwidondora abakunzi b'Inshu Media nitunga JESSI Alex ndumu DJ ndumu donc fise utuntu twinshi nkora uvuze mu DJ tandukanya hari umu DJ yo kuri studio zazindi za hajya mu cité umu DJ ndumu DJ azi ukrea sonzi wiwe azi uzikrea yego uri umu DJ uri umu producer oya sinu producer oya mu DJ no producer cyo kimwe wavuze ko ari umu producer ko ndumu okay we uri umu DJ sawa DJ bisigura iki majambo yose DJ none si denaje bisigura ibivuga kubgawe nka wewe uri umuririmbyi tuzi twemera aze ibintu by'aba DJ we DJ gisigura iki je nayi kuba DJ wewe ndayi kuba DJ wewe je sinayi kubaza nakizi AKES warugize imisuri hehe nyuma ko ndagusaba ikintu dukora ikiganiro mu gifaransa commencer we gusa rero ndo afata umuzingo wakubera uyu ndamubona we urazi igifaransa tikonero français va demander à ta maman lui elle le sait ouais okay avuze yuko akizi okay kuva uyu munsi kuva igisatu tuguma dukora ikiganiro heye mu gifaransa gusa rero ndakubaze mu Burundi ni bangahe bazi igifaransa neki ikiganiro kizoshakira ababigisha gishakira abantu bize gusa aha ntituzoduhonyanza agateka k'abantu batazi igifaransa ikibabaje nuko yiga muri university none oya ntacu none reka tuvugane ukuri uvuze dukora ikiganiro mu gifaransa none nitwagikora mu gifaransa we abantu bavuga ko tuva mu bukoroni nawe ugumuza n'ubukoroni nga urumva ugombye kuvuga ko igifaransa ari ubukoroni n'ubukoroni yacyazanywe n'abakoroni yo jambo risubiramo bakurengukanije imbere y'ubutungane buza ati igifaransa cyazanywe n'abakoroni kutwigisha ndiyo bwana none dushe ndakiza mu kiganiro ndafise ikibazo kimwe est-ce que mu kutubwira ko dukwana ikiganiro wari ufise sujet iri précis cyane cyo yangana mubazi none ikiganiro ntasije gifise mureke kuncanga kwanza je sishaka abantu bancanga wewe ubajije ntashize ntakije yarabajije guki no kuvuga navyo bro nimba ufise ibibazo tubaze dukwishure hama tugende nimba tavyo ufise vuga tugende oya je ibibazo ndabifise none ahasindi ko ndababaza cyambere wewe na wewe muhuriye kuki ko mbonye mwari muri kumwe je nshimye kumenya AKES nawe wewe muhuriye kuki wavuze kuri umu DJ nawe nsanzwe ko ari umuririmbyi mugomba mukora ibikorwa bishasha nico kibazo ufise nico kibazo sawa rero duhuriye ko turabantu tuzinanye turi abagenzi turabacuti yarakoze muri Wakalaye TV nanje ndo muri Wakalaye TV c'est tout Nende wumva none we mbe gucika ni wategeka migisha ivya kubatsa man ibibazo byawe rasta ibibazo byawe n'ukuri kwa Mungu oya ndakubajije wewe waraciye ku ntebe y'ishure ni wategeka migisha ivya kubatsa yego biza kungura iki uri akatukurikirana rero uyu uri ari karadukurikira ni nakwishura erega we ntibisigura iki ivyo udatahura uri atabitahu bro bazi ikibazo ki précis witonze iki none cyo ndakubajije ukiri kwishura kofi we nyamanza naye wewe ukiri kwishuri wategeka migisha vya kubaza canke wategeka vya kwajira hari vyimishu ivyo wagira wewe ivyo wagira wewe je vyo nagira oya we nini none we twarigana okay AKES DON rero reka tubanze tuzi wawe tukubaze duti we AKES DON vraiment ndakwemera kandi ndakubaha gusa none AKES none nenda beshe man abantu mwembe mwabaye gute okay AKES DON rero wewe
turiko turakwemera kandi ndakubaha urazi ko ntakuburindira ariko we iyo ndakwagiye ibibazo urankwe kukagirana none umugore wawe SAUDA ko namubonye yari yagwaye mu bitaro yaremvye akarira no kurira ntiwagiye kumuraba muta bone bazaye uko byo ari ibintu privé si ibintu byo kuvugira ku makamera canke si ngombwa kandi nivyo abantu bibwira na si ngombwa yuko nza kubasigurira ngo bimeze ukuntu ni nk'abantu bagiye kunyica kandi nyikome ntivyari ngombwa ko ndabarondera ati ngo kubera iki mwagiye kunyica canke mu gihe jewe nzi yuko nkomeye rero mu ncamake ari ibintu bimwe mwari private atari ngombwa yuko tuvuga ibiri ngombwa je urabizi ko namanda bishira ku ma media we AKES DON amaze gupfa kangahe kuri media kuri zo social amaze gupfa kangahe bon sinzi bro nabonye iryo nemaze kubona iryo rimwe nabonye ikoresha umwanya byandika tu we umaze gupfa kangahe kuri media si AKES si koresha umwanya we nyamaze kukwica ni benshi bamaze kukwica ubundi ninde oya nawe nyine ubwawe warigishe sawa rero biramaze biramaze okay mbe wavuye mu gasho ryari muta agasho kahe twari twabonye bapfuye ivyo nivyo wabonye bamfunze mu myaka yaheze rero igikuru nuko nakavuyemwe nimba narafunzwe ciza nuko nuba narakavuyemwe ubu nkaba nidegenze ego Ndumva ni sawa kabisa. Nimba narindi mu gasho ntari mumva. Ni sawa turabishima Imana. No mumva wogenda ukavayo. Bon sinzi. Okay bakonze b'isho media rero je aba bantu turi kumwe bancanze banyobeye ni nk'inyama y'inyobere. None iki uko biri kose extra azava gukura mu kazi. None ni tumenyereye kuja gukora none erega impanuro. Munyere kuja gukorana ibiganiro n'abantu bo hiyo onye ku mihanda niki rero urashikira abantu ukababuza nico abantu bakeneye kubazwa ukabura n'ivyo ubabaza n'induru gusa shaka nkubaza iki we batazi ntibazi ko vyara abana benshi agore wegeranije none ndakigarukiyeko none ni mavyara abana benshi bakaba babizi wagombye kunkoresha hari ibintu ntirirwa ndabaza kugira ngo bishe bigenda guterera jewe ndakwaza ivyo umunsi babigezweho umbarire mbega Kevin muzogira mariage ryari kugira uduterere cyane kugira uduterere oya turakene kumenya kugira tube turarya umunyu tu Engwe bazogira mariage kanabwire hari cyabivuga ko kanabwire ikintu man sivyo ona kuva igitangane gitanguye kugeza tugeze isa nta kibazo urabaza nta kibazo ndabaza okay ari nkawe wari kubaza iki we wari nkawe wari kubaza iki okay ndagwiye ikibazo kimwe sivyo tukibaza tugisubiramo umbazi tugisubiramo hama utubaze ni uri kurambaza cyane n'ije ndikura kubaza nawe abantu bira mu kiganiro cawe uzombaza icyo wagomba umbaza numva umenga abantu mukorana bafise umutima ukomeye vraiment bafise umutima ukomeye cyane kabisa ukomeye cyangwa ugumye man none basi bayi cyane wangu baza kesi vugana kesi arindira none kuberi ubusigo buhumanye ubani none harero wewe ugomba wivyimvye widundarike uvuge yuko je none uko muntu uke none oya none wibitutsi vyo gufata vyo fata hehe nka wewe ndagututse tuvuga nukuri akize uyu ndamututse bitutsi vyo fata hehe bizimwe na wewe mane bumunyamwuga baza ivyo ugomba kubaza canke umuntu okay ntaco wewe none akazi kawe ugakora gute neza none si mwashaka ko ndababaza wewe wavuze uri mu DJ umaze kudigira bangahe bande wa DJ izihe tubarira numva umenga nabanza gusenga bwa nishyuye kino kibazo none simbona umukirisu ibibazo by'umutima umukirisu urambaye ishapura bro akazomba je ndagakora neza urabona ndagakora gute ndakubajije umaze kudigira bangahe wadijije izihe no je nkwa mixtape hama nkakora no muri radio muri radio iradiyo Iteka FM urero nuwo kuri Iteka FM kandi wewe bahora bakumva rero ukagirane bahora bakuvuga kuri DJ ni DJ bahora bakubwi werega iyo ni kibumu cyangwa wega wewe bwawe ntuzi kirundi okay bahora bakumva rira yumva iki kibazo urajye bahora nini bahora ngumva AKES uramumenye wewe none aramenyeye cyangwa aramenyere Chena nzugo yarakuze yaramaze kumenya urumva amahenda nakubwira ikintu kimwe kandi ntuzi urahaririye umuntu ariko araguhanura urumva iyo ugiye gukora ikiganiro
raba ugira ukoresha ikiganiro ninde urukurumva ndamubaza muri faso yagute ntushobora gufata ikiganiro ukuntu uza gukoresha gasore ikiganiro abari kuja gukoresha je ikiganiro uko yavyumva ntushobora gufata ukuntu uza gukoresha nk'akarorero ikiganiro umuntu ariko araroba ucuza ukoresha na musitanteri uko nyene ivyo ni ibintu bibiri bidahura rero i comportement uri kurifata si wo warukwiye kwifata mu bantu bo muri entertainment uri kumwe n'abantu bo muri entertainment kandi bazwi urumva ivyo urashobora kuvyifata c'est vrai uri kumwe n'abakinyi b'amakomedi canke cisinzi urampanuye cyangwa uramenyesheje maze kuri imagine we arampanuye cyangwa aramenyesheje disi yakwi disi none uri kuri minota dukora arampanuye cyangwa aramenyesheje kubwawe ivyo binambwiye arampanuye cyangwa aramenyesheje man ndege utanguye no kunansha buza cyo muravuza ati abantu mukorana bafise umutima ugumye nako ba DJ tuzi ko badashavura ubwo ikiganiro urize ko kizokurikirana iki kiganiro none nindatokira abagantuzi wewe ko ari nene ko ari warapfuye none uri kwasubiza inyuma inyishu media wewe muri waka déplacement yoba yatanzwe yakisubitswe navana n'ukuntu myifutse birabirabi rege yo mwarose ibintu mwarifutse birabirabi iko biba bimeze ibirabirabi ntavyutse ewe none ntavyuze birabirabi uri kwasubiza inyuma ikinyamakuru bro ndiko ndagisubiza inyuma basi ikintu maze gukuramo tumaze kwa 10 minutes mbwira ikintu maze gukuramo ikiganiro okay wewe bumvise kuri umu DJ ine ntimwavyumvise kandi bikora neza ukora ku Iteka FM tubaze rero none bagutumiye mu rubanza manzu muaze igituma wabonye turi na AKES DON donc kubera iki wakoze muri Waka TV hanyuma ukagaruka kwa AKES DON ukaba waje wagarutse wewe naje kumurabara sisi nagarutse muri Waka none se wewe ndazi ko icyakomoye ntibaguhimba ne waramuhembuye wamuhemba akaba yaragiye Mairi no yana chesinzi umu manager wa inyishu media akwiye kuraba we akagukosora gatoya ntuzo baseri suzuguye cyane ikego kurirondeza ni bon mugabo vraiment kwirondeza nuko amaze kubikoreramo igihe kirekire kandi uko biri kose abantu baramukunda iyo ibi ariko arabigira ku bantu bijanye navyo urumva wewe bazova banagutumira n'imbere y'umukuru w'igihugu rero witwa gute rero cagihe oya umukuru w'igihugu uramubaza none ganya kubahwa nyene icubahiro umeze neza none twe nituri banyakubahwa rero okay oya sinabagaye ahubwo reka basi ndabicubahiro mubereye ndababaze mu cyubahiro mubiri sico mushaka sico mushaka bitatu by'uwanje tugenda sawa bitatu byiza by'uwawe na bitatu byiza by'uyu reka mpere kuri kubera uyu ni boss wawe kwanza ndamuheruka ushaka bitatu byiza rero yego ni ushaka nka bitatu byiza nkawe no kubaza nibiki waragiye muri wakuragaruka wagarutse kumuraba AKES sinzi uje kumwisuza amahera yaragufitiye apa yuko ari boss wanje n'umugenzi wanje ni n'umucuti ni n'inshuti igihe wakora muri Waka uyu mugabo yari afise umugore canke yari umusore yari umusore nta mugore yabaho Maria je bagiranye n'umukecuru araho bayigiranye ari huri canke we wari wagiye yanagiye okay niki kintu ushimira AKES DON yerindi ramana yanje none nabone chance ntwishaka niki kintu wishimira igihe cyose wakoze kwa AKES DON wewe wahakuye jewe ni experience y'ubuzima cyane byonyene experience y'ubuzima kandi nicyo kintu buri muntu wese akeneye kugira kugira ngo asha gutera imbere utagize experience y'ubuzima nawe ugera man ego AKES ariko si bitatu washaka yego ni bon shimira abakunzi b'Inyishu Media nashukuru sana ndaramukije wamani mwaye kuna waramutsa kwa shimire ikoramutsa none cyane baramutse ndabakunda cyane bakunzi wa TV mwakoze ba Inyishu Media mwakoze kudutega amatwi na AKES DON hata kintu cha grave tuvuze vraiment nta kintu cha grave aho nibakumvise ko uri mu DJ cyayo washakangirire nkwamamaza nzane wakoze cyane blaza bye cyane washakanzane migisere ngaha migisere Mashure y'ubarago uyiga muri university okay AKES DON kirahomba man bine pari kiraseseka nk'ukura byumva ega atagapfuye ntagaki mbwa ariko karapfa kweri ko karapfa nane kigeze gukira ntacyo we karagukiki
Akezi Don rero reka ndagushimire kuba washimye ukaza tukuganira. Sawa murakoze cyane ko twaganiri. Gusa rero ntiwanyishuye nakwagije we na Kevin muri ko murategura mariage canke bimeze gute? Oya jini baza yuko ivyo ayo makuru kwanza wayabonye hehe wayakuye he cyambere nambe kuko twebwe amakuru tutarigira dupublia mbega ivy'urukundo rwacu uvyo vyari byo turigira dupublia ivyo vyose wabikuye he ko ari ibintu gusa ugenda ukivugira ngo barakundana ngo canye niki twe hari numwe arigira aja imbere ya kamera ngo jewe rero ndakundana na Kevin cye Kevin avuga ati ngo jewe ngo ndakundana na Kesi. Ivyo nivyo dukeneye mu bivuge kuko tuguma tubabona je ifoto yanyu ndayifise yayitwaye ku murozi yitwa Aisha kugira kurogi. Iyo Kevin aboneka muri ico kiganiro twari kuvyemera none ari ibintu vy'amafoto n'ibiki wewe waramaze kurya gati nta kibazo naco bitwaye none ndawuriye ukamfata nisa sikize matarunyica mbega nana deje wewe mama Putine uzohava mugarukana mu rugo canke waramuretse agende nka Soro. Ibyo nibaza ko ari imigambi y'Imana ari ibintu tutamenye ejo ibizoba ntavyo twe twigera tumenya rero bishitse tuvyakira uko nyene bidashitse tukavyakira uko nyene kuko hanigene uvuga ati nzomugarukana hirya yejo uno munsi sinda umare. Ivyo reka tuvyihoze kuko uyu muhungu ndabona ariko arajingitwa ndakubaze nti mbega niyihe ndirimbo shasha ugiye kuduha canke ibikorwa bishasha ugiye kuduha? Ndirimbo yitwa Ca Gisuma nakoranye na Mutama Apotre Mbayahaga. Ca Gisuma na Apotre Mbayahaga nico twari dukeneye muzoshira ko ryari tube turajya nibaza ko hasigaye iminsi mikenya cyane kugira tuyishireko uko biri kose sinibaza ko n'indwi yo bisigaye izozana na clip na video. Bon tuzotangwa gusohora audio tuyishire ku ma platform abantu bakeneye kwitegura basikiye iwacu abantu benshi ntibaramenya ibintu by'ama platform niyo mpamvu tuba dukeneye kwanza igikorwa baba bashashaye baba bakeneye kumva iyo kombinezo kwanza yo kuvuga ati Akesi aririmanye n'umu apotre batari biteze kumva mu ndirimbo baca bakenera kuyumva bagakenera no kumva ivyo aririmba niyo mpamvu rero ndirimbo baba bakeneye kumva duca tubatera natwe uburo tukamanza kuyishira ku ma platform kugira tubigishe gukunda ibintu bijanye n'ama platform ntama video igazocija rero mu nyuma kuri YouTube. Yakorewe muri studio iyi ni wanje nyene muri Waka Record. Yakorewe muri Waka Record ni Ca Gisuma hewe wewe uvyumva gute kuba uyu mugabo barakoranye n'umu apotre? Bro navyumvise neza sana. Ego. Nijye kintu wobwira aba apotre badashaka gukora indirimbo zo guhanura. Oyambaye hagandi umufana wiwe cyane. Ni umufana wiwe gose vraiment. Ego ndamukunda cyane. Mbega hari intererano watanze kugira ngo iyo ndirimbo ije mu ngi? Oya. Gusa nzoyitanga acari kare ntabwo iragira kure nzoyitanga. Nakaye kantu witegure gutanga iyo ndirimbo kugira izobe. No ni secret. Ni singo make ndayivuga ubwo nyene. Ego. Ya birashika ko ari umu DJ arashoye no kuzoyivuza bikwiriye kuri radio ni simple. Nesi parataje man. Parataje none harutayizi. Uzogira parataje sexy. None ushaka kumakazi. Nako no gwa vraiment. Aka ukumukanya aka ushoboye. Aka ushoboye. None we wamaze kubona aka ushoboye bro. Aka ushoboye. Washaka kumaka kajya ku kuruka munani oya Angelica Karabaye mbe nkubaze wanyumvise gute? Nabi cyane gusa wanyumvise nabi kuko navuze ko uvuga nabi mvuga nabi yego irega kuvuga nabi biri kubiri uramaze kuresha umukobwa wewe umaze kuresha washaka iki wamaze kuresha umukobwa ndakubajije umaze kuresha hari wagomba ndange muhamagara ujya ubona hari wagomba ndange jewe oya ahubwo nagomba kugenda ndaguhebuza hakiri kare nimba uvuga gutyo nta mudema zo kwemera rasta yego wewe ufite ibyo wawe fise kuvuga ko wawe raje fise kuvuga mugavuga nabi man akisi uyu muhungu none kumenga ari ibyo oya suko ivyimbya bro urazi ko ari undi muntu uge ni kubera nyene urabona inyishu media ni famille urumva inyishu media ni famille mugabo nubwo ari famille wewe vraiment ivyo bintu uri kuragira sivyo urumva niyo mpamvu twashobora gukora ibintu nk'ivyo mugabo umenya yuko wewe hari uwundi muntu ugiye gukoresha ikiganiro direct yochava kandi n'ikindi gihe ukazomurondera nubwo uzoba wamaze kumenya ukuntu wikomporta mu kiganiro ukamubwira ati ndakeneye ko dukorana ikiganiro acavuga gute no nuko kwishura ntiyo nakwishura kandi ikindi naco ibi biganiro buri kurakora menya yuko abantu bose baba bariko barabiraba ejo uzogenda ahantu hari abaririmvyi uzoba ukeneye gukoresha ibiganiro ubone bariko barakwima
ibiganiro wewe bibaze ngo nakagaye kumbe ni wewe wenyene uri kurigayisha kagaye koko basanzwe bagafise il faut que umenya urumva none uvuze ngo akagaye basanzwe bagafise nacyo reka nyamurikira none niwe nyamuguri kimuhamba pfa kuruta wowe keneye kumenya ati aha ndiko nkorana ikiganiro na nde bamukoresha ikiganiro gute urumva ni comporter gute hama rero ucukora ibintu biberanye nivyo n'umwanya urimwo canke nabo muri kumwe ntushoye kuza ku bantu wewe bon ndibuka dukoranye ikiganiro bwa mbere warambaza ibibazo nkumva yuko bitagoroye nkaca ndabigukosorera on direct nimba ari byo bibaje ngo mpava ndabigukosorera ucugomba kutujaniranya niki kumba aho nyene niho ni uri kora dekona fata umwanya ukwiye uraba abandi bamenyesha makuru kuntu bakora juste gaira heruka guhura n'ikiganiro n'umukuru w'igihugu wowe riteze kuzokorana na mustanteri wewe mustanteri waho wewe usanzwe uba internationali uru nkeneye gukorana mbe ni Putine nuvuga amajambo menshi namwe extrait yavaye baza ngo niko ndirukana abafana ba INYISHU media mugabo je n'abantu bagukurikirana wewe ubisi sindabatahura hari ibiganiro bikubereye mugabo ibiganiro uri kurakora ibi navyo nyene siko kandi bikubereye birakubereye mugabo umenya ukuntu uvyitwaramo kandi abantu bariko baragukurikirana nimba bagukunda baguhanure no mu commentaire oya witwaye nabi mu kiganiro nitwaye nabi mu kiganiro cyane man no marbo umwinvite muri kumwe ukacu bon ni akantu gato nakwiye kuba mutipe nyene nyigishi imwakwa nigano n'umwinvite ntabe satisfait sabye kiganiro cyawe cyabaye sheke gisi nabaye satisfait rero umva kiganiro cyawe cyakunani yega kuba satisfait kuba nuko nyene bimeze kuba satisfait bikuva ko wewe nyine Jesus Lord iravana hari umuntu nyene mu buzima bwiwe atigira ba satisfait mama yawe niko bimeze wiga mu mbere wa university mani oya nawe rero reka kumbaza ibibazo he nivyo okay mugabo urumva ibintu kuravuga vraiment inkimwe bakunzi b'INYISHU media nta kundi reka tubaseze basigira akajambo kanyuma mugira bakunzi b'INYISHU media nta kundi mubasezeri nta mutabara gucira reka seze muga ntanguriye kuri X-ray je umunyamakuru wawe ndamukunda kubera ko nawe ndagukunda urumva ikinyamakuru cyawe ndagikunda kubera ko naco nyene nyene cyo nsane namukunda mugabo uyu muhungu wawe narabukuntu yikomporta mu biganiro parce que natwe bwa dutwaye muri mood tutari turimo urumva ivyo yarakwiye kutubaza hari ibintu byinshi ari kutubaza vyari bikenewe urumva cya gisuma cyaje urumva akahitiye muri wakalayi TV ka JESSI karazwi ikiwanje karazwi akahitiye muri iminsi yeruka biriko bivugwa ku mbuga birazwi urumva ibikorwa dusanzwe turimwo birazwi yabasi yagufuma mbaza basi vya filme yego oya anambaze vyindi filme ya X-ray giri sohoke nkafuma sinishura nivyo cyaho kavuga ati nukuri jewe JESSI basi akarorero nubwa mbere je ndamubonye mugabo ndakeneye kumenya byinshi kuri JESSI kuko ndize mbona ayicaranye na AKES bisigwa ko muzinanye urumva hamukamenya ukuntu bibaza mugabo ciye uzati ngo wesha wewe urinde ngo mbega ngo wewe ngukora iki none wamaze kumwita none nze kubaza ivyo bazi cyangwa mbaza ivyo batazi wewe wavuze ati baraboneka je cyo gituma rufise byinshi byo kubaza mugayi ngani none nari kukubaza wewe imba barakubonye iki ako nabagiye ati mega uyu mutipe aratuzi wambareye ngo ngamaze imyaka myinshi muri INYISHU donc numva niye hansenya ku bantu nuri nansenya ngo umenye ati uyu muntu ni ya yindi urumva we yamaze kwandika mu mutwe yuko akeneye gukora ibiganiro ntazi yuko kuba umunyamakuru ukeneye no gukurikirana abandi ukuntu bakora urumva ukiga ukamenya kwanza cyambere na mbere ivyo wize vyose ndazi kutize journalism urumva nimba nawe warayize ntuyize ibintu vy'imbuga gukoresha imbuga ukuntu bigenda urumva niyo mpamvu keneye no kuzura afata umwanya ukaraba abandi abo bandi nabo ni bande ucura bati ndiko ndaba bande nuze kuraba abanyamakuru bameze nk'uko kwawe nyene kuko ndabizi ko kuri YouTube buzuye bameze nk'uko kwawe ahura n'umuntu ukumva ari kwazana ibibazo tarakwiye kuza urumva raba abanyamenyesha makuru ziti uti abuko biri kose barateye imbere kandi barakorana n'abantu bahambaye hamuze umenye nawe ukuntu uzuritwara mu biganiro ndumiwe